Shalom shalom kuri mwese muko murankurikirana ni Bella Shaka kuri micro za Roy TV. Uno munsi n'umunsi wa kane n'umunsi w'inkuru nyigisho ijambo ry'ihumure. Ushobora kuba ugwaje cyangwa ufise ikibazo icyacu cyose cyo mu buzima, ndagomba ndabwiye ni wihangane, n'ubuzima gusa buhindagurika ariko vyose bizogenda neza. Ushira umutima wawe hamwe maze urindire isaha yawe igere. Mubiga kamera rero turi kumwe na Elfej Kalfa kadufasha kugira ngo ano majwi n'ama image abashikira ameze neza. Inkuru yacu no munsi ndagusavye ufata agatebe ukurikirane, wowe na muri umwana w'umukobwa uri umwigeme aho uri hose ufate intebe wicare, cyangwa uri umuvyeyi ufise abana ufate agatebe wicare, maze ni wagira ico ukuyemwo udushire muri commentaire uvuge inyigisho wakuye muri nkuru inyigisho yacu. Akaba ari ubwambere naho ukurikiranye Roy TV Burundi, ndagusaba ushire muri commentaire uvuga uti turi kumwe, namba naho utabwagire abonema kandi subscribe kuri Roy TV Burundi kugira ngo wamuronke inkuru nyigisho, amakwizi n'ibindi bigane bitandukanye byo kubateramisha kugira ngo mu gutera amakwanyu muhakure n'inyigisho canke se isomo rya buno buzima tubayemwo. Ni inkuru yo mugeme yitwa Soleil. Soleil yari umukobwa yavukira mu muryango ubayabaye, akaba yarafise n'abagenzi bakuranye abagenzi batatu. Abo bagenzi biwe bose barasenga, barabakobwa bama mu rusengero bagasenga bagahimbaza kandi barabaririmbyi. Ariko bose bari bamaze gutangura kugira mu myaka ya 25 24, ariko bari bifuza kubaka ingo zabo baronka abagabo babatwara, mbese babatere iteka. Ariko ico gihe rero imisore ye iragoye, yari igoye kuvuga ati uronka umuntu akwiyemeza agutware, byari bigoye cyane. Ariko kandi Soleil yari umukobwa mwiza, abasore basengana baramurondera, yari umukobwa afise akaranga ko kuboneka, yaraboneka neza, umuravye ko bavuga ati umwigeme ni mwiza, Imana yamuremye neza. Rero Soleil uko abahungu bamurondera, we ntabwo yabakunda, ntabwo yabaha umwanya ko yabona amenga arabarengeye. Ubwiza n'akaranga yari afise byaramuhenda cyane, akabona yuko umuhungu wari wese cyangwa se umugabo wari wese w'amahera aho yova akagera, aho bava bakagera bose bo mwifuza, mbese bakamukunda kandi bakamugira umugore. Bisigura yuko rero umuhungu wese agirondera ubuzima akigwazagwaza atarafatisha neza, nubwo aza kumuturikira umubwiye ati Soleil ndagukunze, naragukunze, ndifuza gukorana ubuzima nawe, ntabwo yemera. Yabona yuko wewe uri hasi cyane kuri we, yabona gutari level yiwe bivanye n'ubwiza yabona yari afise, kandi nubwo bwiza nubwo yari abufise nta kindi kintu bwari bumariye, kandi nta kintu ubwiwe yari yimariye. Soleil rero niho kuca barindira mu rusengero bakama basenga, Imana ibaha abagabo, Imana ibaha abagabo. Ariko imisore yose yaza basengana nta numwe Soleil yemerera, yabona amenga bose n'abana, bose nta buryo bafise bwo kumutunga, bwo kuba bo baboronka umukobwa mwiza nkawe. Niho rero uko imyaka yakura Soleil avuga ati ahubwo ndabona ko niyo Mana dusenga ntiyishura, ndabona yuko ndiko ndatumwanya muri aba bahungu baguma bandondera ntaco bari bumarire, reka je nyene ndabironderere ku bwanje, ndabukundi kunda bigenza kugira ngo ndabarondere. Soleil afata agakiza ashira hasi, atangura kwifata nyene nk'umuntu nk'abantu nyene binosi, atangura gukora ibintu nyene bitari vyiza, ashitangwa no guhindura inyambaro. Yari umwana yikwiza, yaragenda gusenga yambaye neza aberewe yikwije. Soleil atangwa gura bwa bujipe bw'umini jipe bugenda bwerekana amaguru yose hanze, nyene busarisha cyane kugira ngo ashe kuba yo kwatira abagabo bafise amahera bamurondere, nakarengo bwiza bwiwe buzomuha icyo ashaka cyose. Yaravuga yuko kubwiza afise atamungu numwe yobura, adashaka kubura umuntu amushira mu nzu cyangwa se umuntu yomukunda kandi afise amahera yarondeye. Niho rero Soleil gutangura kwambara nabi, ashitangwa kuronderwa n'ibigabo bifise amahera, abahungu bafise amahera. Soleil amaze gutangura kuronderwa n'ibishuga daddy bikamuha amahera kweri, akabona ati ubuzima nubu, atangura kujya neza, atangura kwambara neza, wanashaka muhira aragumuka. Abavyeyi barasenga ariko nyene barabakirisu basanzwe, ntagara banafise agakiza avuga ati kimbitse, atangura kugumuka muhira. Soleil arafata arava muhira agenda kwipangira ishambrette ariberamwo wenyene. Ivyo bishuga daddy bikaza biza bimusangayo, bikamutwara bikamurana mu mahoteli, bikamuha amahera kira kintu. Niho rero umushuga daddy umwe byagezaho amuterinda, amubwiye ati Soleil acavuga ati ko yanteye inda, ubu ngiye ndamufatisha amara yewe ndayarye vyoroshe, ubu amahera yose afise azoyama ko amfise umwana we mu nda. Aca afata telefone yandikira message wa mushuga daddy, arambwira ati jewe uko biri kose mfise inda yawe, waranteye inda. Wa mushuga daddy arambwira ati ubu nyene tubonane. Acatse imodoka agenda aramutora baje ahantu. Aramubwira ati Soleil jewe urabizi ko mfise umugore, nagukunze ubizi ko mfise umugore, rero icyo no kubwira cyo ntago noza guta umugore wanje n'abana banje ngo wowe ngo nongere kandi tuzarane wundi mwana ntigikunda ntigishoboka. Icyo mbona cyo kogwa iyo nda ni kuyikurayo.
ivyo kukugira umugore ivyo kugira ibiki ntibishoboka kuko Sore we yabona ati ko ntwaye inda yiwe aca ntwara ashire mu nzu ariko umugabo aramwihakana avuga ati ntago no gutwara ntaho no kujana kimwe gusa reka iyo nda tuyikuremo kugira ngo tubandanye bwa buhumbu bwacu turyoherwe nyene twirira ikirori nkuko twari dusanzwe turya ikirori. Mu by'ukuri Sore ivyo yari yiteze si vyabonye, yari yiteze yuko ko yatwaye inda bica bikunda vyorohe. Nuko rero Sore birangira yanda ayikuyeyo kuko yavuga ati nta kundi sindi busubire muhira naramaze kugumuka. Mu rusengero ho baranciye ariko babandi bo baririmbana basigaye mu rusengero barindiriye basenga bihanganye kugira ngo Imana ize ibishure. Sore rero yanda amaze kuyikurayo ishimutera ikibazo acatangura kugira ibibazo mu gitereko muri iteris aguma arava niho kuja kwa muganga aramubwira ati mukobwa igitereko cyawe cyagize ikibazo kandi gishobora gutera kanseri ikomeye ico mbona reka tugikureyo kugira ngo umere neza ntuhavure ubura n'ubuzima bwawe kubera kino kintu kuko ni wabireka n'ubundi bizogushikana habi cyane. Sore gukuramo yanda byamuzana ikibazo gikomeye no kubura igitereko ciwe bisigura yuko atazofaswe kandi kuronka umwana ubuzima bwe bwose cya gitereko baramubaga bagikurayo. Sore aguma agaragara yagumye ari nka housing adashaka gutwara umwana cyangwa ngo bigende gute. Sore atangura ubuzima nyene yiyumvira nyene bikamusiga akiyumvira ukuntu azorangiza bikamusiga. Niho rero Sore arabibamwe igihe kitari gito kabisa arabibamo ariko nubundi nta musore numwe yamubaka ko bari basigaye bamutinya bavuga tujya mukobwa agenda n'abantu gusa imiduga izimvye ibiduga biyobeye by'abakire nyene bo kwigo hejuru. Uri umuhungu rero atasho uraronka canke se atamafaranga aboneka ufise ntago ushobora kumutunga kandi yari umukobwa benga cyane yarabenze cyane gose yari umukobwa baratora uno musare kumwe n'ujya akabona ubuhera buragoheze ko fye yabagiye agafatana n'undi nawe nyene ubuhera buheze fye yabagiye no kuvuga ntabwo yarafadise ivyo rero kesha naho babenshi usanga bibayemo mino minsi ugasanga ari hano ari hariya ubuhera buguheze ko fye aragiye ubuzima buhindutse fye aragiye. Rero Sore nawe nyene niko yarameze nce gutanda gusavye ino nkuru nyigisho uyikurikirane kugira ngo nambura umukobwa uri kurankurikirana nambura umuvyeyi wavyaye abana uri kurankurikirana uyirabe mpaka uyiheze kugira ngo murabukuntu murinda abana banyu namwe bakobwa murabukuntu mugengesera mu buzima murimwo. Nuko rero Sore arabandanya arabaho niho rero hageze igihe aragwara atangura kugwara biramuyora bivuga ati mbega no bangwaye iki. Sore acagenda kwa muganga aripimisha ingwara mu marezita bamuhaye asanga ari positif afise VIH sida yaramaze kwandura umugera wa sida kandi tweke n'ivyo yaramaze kugwara ingwara zifate mu binga vy'irondoka ingwara zivuye mu guhuza ibitsina utikingiye asanga arafise na brenuragi byaramaze kumwonona umwana ntakimeze neza ararira amaze kumva ko afise umugera wa sida kuko sida iratinyitse n'umuntu wese yumviye avuga ati ni ingwara utavuga ati ngwaye ukumba bayaha. Niho rero kushatangura kwihebura arihebura arimvye ati mbaga ngiye kubaho gute ngiye kubigenza gute ivyo wanje bigiye guhera gute sinzi kuna gatima akambwiye ati genda muhira usabe imbabazi. Sore acagenda muhira asaba imbabazi abavyeyi biwe nabo ko barasinga nyene barasonze arabakirisu baramubabarira ambwiye ati wewe garuka mu bandi wicare usenga Imana utuze. Sore aragaruka muhira baramwakira baramuha ikaze ambwiye ati ishara mu bandi ubu mwana mu bandi nakazi na kimwe twarakwibarutse naho twogushira. Sore agumaho ngoma ndabivanga ngo Solange na Sore agumaho. Nuko rero Sore aravuga ati reka uno munsi ko ari dimanche nje gusenga aragenda gusenga yaramaze igihe kinini ataja gusenga aca sanga babagenzi be batatu babiri muri bo baraberekana mu rusengero yuko bafise amamariage bazoshinga izabo kandi imbere y'Imana n'abantu kandi zemewe n'amategeko. Solange acayibuka yuko nawe vyamunaniye kwihangana aca aricira inzira aca yimubera bikurusha amaze ko n'abagenzi be baronse abagabo kandi babemera imbere y'Imana n'abantu. Solange yararize cyane Sore yararize cyane ararira arumva nyene ko yihebuye mu vy'ukuri. Sore yarimvye ati none ubu buzima ni biki burya ubuzima nuko bumeze ico yisemo kirakugirira ingaruka. Abagenzi bambwiye ati Sore wowe guma ngaha wihangane dusenga Imana izotwishura ariko Sore ntabwo yigeze avyumva avuga ati ngo ndabumvize canke iki yaravyasa avuga ati jewe ntegeza kuvyironderera na Imana yatevye jewe ndicenzira ubwanje kugira ngo ndabukuntu vyogenda nironderere ukuntu no kwikiza je ubwanje kuko we yabona menga Imana yananiwe kumukiza Imana yamucereje kumukiza aravuga ati reka roje nicirinzira kugira ngo binyorohere mbeho nkuko ndavyifuza. Bagenzi Sore rero bica bimuhira nabi uko abagenzi be bagira indowa nziza
nawe acaguma ngaho arira ababaye yicurikiye kandi nta muntu ariko ari bumuturikire. Soleil yarasenze arasenga Imana arasaba imbabazi arasaba n'abakozi Imana baramusengera kuri ico kibazo. Mu vy'ukuri ntago vyari vyoroshe ariko amaze gufata umurongo mwiza akaza arasenga aja ku murongo mwiza muzima. Burya inyuma y'imyaka ibiri Imana yaramuhezagiye iramuha urugo rwiza araronka umugabo amutwara. Kandi wanashaka inyuma y'imyaka 3 yari yamaze igihe kitari gito c'imyaka 2 agize mariage atamwana afise ariko yarasenze Imana yizeye nubwo igiteko bari bakimukuyemo araronka umwana aravyara agira urugo rwiza Imana iramwishura. Ivya kera vyose vyatawe mu nyanja yitwa kwibagirana. Ivya kera vyose vyari bagiranywe. Soleil agira ubuzima bwiza kuko yikebutse agagarukira Imana. Mukundwa nawe uri kurankurikirana ushobora kuba nawe uri umukobwa uri kuricereza kugira ngo ibintu vyawe vyorohe bigende neza. Oya garukiriza ngaho. Isaha Imana ntiyihutishwa. No kuvuga umwanya yaguteguye avuga ati ni muri umwaka ihangane gusa wewe ugume ku rutonde rwiza ni wiva yange nukora ibintu bibi. Kuko ni waguma uhagaze neza ukaguma wowe wigengesera wirinda nikiza yuko ivyiza bigushikako. Kandi kwirinda nibwo bwenge. Kwirinda bituma umuntu agira ubwenge bwo kubaho. Ariko Soleil nawe ko nubwo yari yaricirinze bikagenda nabi ariko bikora yuko yaciye yirinda mu nyuma carikebuka hakiri kare arasenga asaba Imana imbabazi avibuzimo ajibuntu. Imana yaramwumvise kandi iramwishura. Do please kimugirira igitangaza nubwo atagiteko yaragifise aravyara aronka umwana kandi aronka urugo. Bisigura iki rero nta kintu kimwe kinaniranwa imbere y'Imana. Ushaka kubona menga biragoye ihangana. Ushaka kubona umenga nta nzira. Inanyuma nzira irakora kandi ku Mana nta impossible ibaho vyose birashoboka. Vyose nta kintu kimwe kidashoboka. Gira kwizera, gira kurindira kandi wumvire ijwi riguhanura. Abantu baguhanura neza ubumvirize. Nta muntu numwe ari perfect, nta muntu numwe adakora ikintu kibi, nta muntu numwe adacumura. Ariko mbega iyo baguhanuye urumva? Kuko nta muntu umwe ushaka kuvuga yuko ari kuri nosi atamusi numwe arigera acumura cyangwa akora ikintu atari ciza. Ureka kubikora, ureka kunywa inzoga ukakora ibindi, ureka kugira ibuga akora ibindi. Bisigura yuko rero twese imbere y'Imana tuza gusanga turabatsindwa. Ariko rero igikuru nuko twibutanya tugahanurana tukabana hafi. Uwutsitaye ntaguma aryamye ahubwo avyuke abandanye urugendo kugira ngo bize bigende neza. Tuze turangize ubuzima amahoro kandi tumeze neza. Guhanurana ni vyiza nico gituma iyi nkuru nyigisho objectif principale ari iyo guhanurana. Umpanure ndaguhanure kandi mugira ukuhanura umuntu ukamuhanura mu bugwa neza. Hari abantu benshi bakunda kubona nko menga barazi guhanura ariko ugasanga ukuntu watanze information wayitanze nabi. Ugasanga niyo mwana ukura ahantu ntashaka kumva kubera umuhanura umutuka umuhanura menga uri kura mujajinga. Mushire hasi umuyagishe nk'umugenzi umugira inama kandi azovuga tujye umuntu ntanyanka arankunda. Ariko ntumwereke nko kumenga wewe ni wewe urumweranda we nawe n'umuntu mubi n'umutsindwa imbere n'inyuma. No, mugira umugenzi kujya Yesu bambwiye ati ashokishana n'abamaraya ukuntu yavuga ati naje kubera abanyene sishaka kubata. Rero nawe mugira umugenzi umwereke ko umukunda. Ijya affection uzomuha izotuma nawe avuga ati uyu muntu nta nabi anyifuriza. Ariko numwereke ko umenga ukura mushira imanza nko kumenga ukura avuga ibintu uyu mwana ntazokumva uyu mugenzi wawe ntazokumva. Ahubwo azabana nko kumenga nawe nta neza umwifuriza ahubwo ni jalousie umufitiye. Inkuru y'igishoro yigarukiye ngaha namba hari cyo wakuyemo shira muri commentaire tubandanye muri bwa bumwe. Yari Bella Shaka kuri micro za Roy TV, behind camera ni Elfej Kalfa kadufasha kugira ngo ano majwi abashikire ari wawo ama image abashikire ameze neza mubone ibintu bimeze neza. Mwibutsa kugira abonnement nabutagira abonnement wongere kandi ukore partage ugire na like commentaire yawe ndayikeneye muri bwa bumwe. Bella Shaka, Roy TV Burundi weekend. Bye bye. Imutangwa muri Roy TV ibizoza tukaba tubikesha umutama w'amateka bita Roy wubahwe ico utarabona uterekwa n'ukuramba ibintu nyaragase duhuriye muri Roy TV ibiganiro byiza muzobisa